Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Paulo yaranditse iki gitabo c'Abikorinto mu gice ca 10 ku murongo wa 13 agira ico avuze kuri uyu murongo shaka ko dusangira ko uno munsi. Yaranditse mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 umurongo wa 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aravuga ngo nta cabagerageje kiratari ico umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo yo kwizigirwa, ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora, ariko hamwe n'ibibagerageza izobacira icanzu. Iri jambo muri kino gitondo ngiye kurivanamwo amajambo canke ivyiyumviro bishika kuri bitatu. Siko yaravuze ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu ashobora kwihanganira, sivyo? Nta cabagerageje kitari ico umuntu ashobora kwihanganira. Ikigira kabiri nshaka gukura muri iri jambo niyo kwizigirwa. Imana niyo kwizigirwa. Ikigira gatatu nshaka gukura muri iri jambo irigira gatatu ibyo mushobora. Ibyo mushobora. Amajambo atatu: kwihanganira, kwizigirwa, ibyo mushobora. Irya kane ndagyita icanzu. Urabyumva? Mubone urabyumva, izobacira icanzu. Okay. Bwana sifiwe sana. Iri jambo nshaka kuribabwira ndaryuguruye mu buryo bwiyaguye. Si rirerire ariko rirafise uburemere ku buzima bw'umuntu wese aba afise ibintu ariko aracamo canke ariko arahangana navyo canke yaciyemwo vy'ibigeragezo mu buzima bwiwe, nk'uko usanga mu buryo butandukanye abantu tugenda duca muri ivyo bitubabaza canke ibigeragezo canke izo ngorane canke izo ntambamyi canke amagogwa canke amarusho. Siko rero atangura avuga ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kugira gute kwihanganira. Kimwe mu bintu nasanze bigoye mu kwizigira Imana, kenshi biratugora mu rugendo rwacu rw'agakiza, kandi nibaza ko niyo ntambuko tugenda tugira iyo mwakijijwe mugakurikira Imana. Iyo dukijijwe tugenda twiga kwemera ivy'Imana ivuga. Nasanze ku bana b'abantu birabagora kwemera ivy'Imana ivuga, kuko tuba dufise ico twibaza ariko n'Imana iba yatanze iciyumviro cayo. Muri uyu murongo Paulo avuze ngo nta cabagerageje atari ico kwihanganira. Usomye iyi verse mu Gifaransa haravuga ngo aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nta cakugerageje na kimwe urimo uno munsi atari kigeragezo gishikira abantu. Ingorane urimo uno munsi, kibazo uri kuragwana naco uno munsi, icakubabaje, icakuvunaguye umutima, icagukororesheje amosozi, ikiguhagarika umutima, kigutuma wiruka, kigutuma uri mu ruhagarara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cabagerageje na kimwe kitari ico kwihanganira. Mu Kirundi niko bavuze, ariko mu Gifaransa babivuga neza, nta cabagerageje na kimwe atari ic'abantu. Iri jambo Paulo yarivuze ari ijambo rikomeye, kuko biragoye kubwira abantu bari mu gihe gikomeye c'ubuzima bwabo kugira ngo bumvishe yuko ivyo bariko barahura navyo ni ivy'abantu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo icatugerageje cose ni ic'abantu. Uravyumva?
gishikira abantu bose, kirashobora gushikira abantu bose. Kubera iki? Pawulo mu kuvuga kuri iri jambo yari abizi yuko kenshi iyo umuntu ariko arageragezwa cyangwa iyo umuntu ariko araca mu gihe kigoye, ni igihe wibaza ngo kubera iki ibi bintu biko biranshikira, kuko ibi bintu byanshikiye. Bamwe iyo bari mu bigeragezo barakekeranya Imana, bakaduta, bakavuga ngo mbega vy'ukuri je Imana irankunda, ko batwigishije ko Imana idukunda, ko vy'ukuri Imana n'urukundo. Mu minsi yahera hari umuntu yambereye sincere arambwira ati je vy'ukuri vema ndaduta ko Imana inkunda. Kuko kenshi iyo uriko urabona ibigeragezo urimo, kimwe mu bintu bigushikira urakekeranya ati none gwa rukundo rw'Imana, Imana yoba inkunda ikemera ko ibintu bigenda gutya, ikemera ko ibintu bigenda gutya, Imana yoba inkunda ibi bintu ikavyemera. Kandi kenshi iyo uri no mu kigeragezo, kenshi mu buzima bwawe wama wiyumva umenga ico kigeragezo urimo urisa, umenga ubirimo wenyene, umenga biriko bigushikira wenyene, umenga abandi ntibibashikira. Ariko haba Paulo haba na Petero n'abantu bavuze ku kigeragezo bagerageza kutwereka. Petero we bavuga ngo mwibuke yuko imibabaro iriko irabashikira, iriko irashikira n'abandi abera benshi hirya no hino mu isi, kugira ngo adufashe gutahura yuko ibiriko biradushikira si rya mbere bishitse, si rya nyuma bishikiye umuntu, si bigeragezo bikwiye gusiporuta abamarayika canke abatariho, ariko ibigeragezo nta cabagerageje atari co kwihanganira. Sinkundi iterme yo mu Kirundi, nta cabagerageje atari ic'abantu. Rero muri kino gitondo bashaka kuvugana na wewe ahariho hose uri kurageragezwa, ahariho hose wageragejwe, ahariho hose wabaye éprouvé. Ndagomba kukibutsa muri kino gitondo ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cakugerageje na kimwe kitari humaine, kitari ic'abantu, kitari gishobora gushikira abantu. Kuko kenshi umutima w'akagongwe canke kwitera akagongwe canke esprit yo kumva umenga wewe waragowe, kenshi ico kintu kizanana no kwibaza yuko ibiriko biragushikira abandi bitabashikira. Iyo umaze kwibaza mu vyimviro vyawe yuko ibiriko biragushikira ata wundi muntu bishikira, ico gihe utangura kumva yuko wowe uri umuntu wiharije mu bibazo vyawe, wisa mu bibazo vyawe. Donc wewe nturi mu gitigiri c'abantu Imana izi, nturi mu gitigiri c'abantu Imana igirira neza, nturi mu gitigiri c'abantu Imana ikunda. Jewe naragowe. Mwihangane, memoire yacu irabika, ariko kandi ukumva ngo jewe naragowe. Bwira umwicaye uti ibiriko biragushikira n'abandi birabashikira. Siko hari n'igihe umuntu yariko araca mu bigeragezo anashika n'ahantu akibaza umenga Imana yamuhanye. Murambona abakristo iyo binjiye mu bigeragezo batangura kurondera gufashwa. Ukumva umuntu ariko arakubwira ati Jeff ndafise ibibazo ko ndiko ndiyumvira ni igiki nakoze, ni igiki nakoreye Imana, ni igiki nakoze kugira ngo Imana ireke ibi bintu binshikire. Birashoboka ko muri kino gitondo uri kuribaza iki kibazo, ni igiki nakoze kuko intishugwa, kuko ivy'abandi bicamo ivyanje ntibicamo, kuko ivyanje biteba, kuko ibi bintu nabisengeye igihe kirekire ntihagire inyishu ibibonekamwo. Ugaca utangura kwibaza ngo kumbure ho hari ikintu nakoze. Umuntu agaca atangura kurondera icaha yakoze, umuntu agaca atangura kurondera ico yakoze. Wamara kurengana ico wakoze ukakibura, ugaca utangura kurondera ico papa wawe yakoze. Ugasanga ugiye kurondera mu baonkle, ugasanga abakristo bako baragira enquête kuri base batabizi, abandi bagira amankete kuri ba nyina ngo bumve ivyo bagiriyemo. Kuko ntupave na kumva igituma uri mu kigeragezo kingana gutya, warasenze warisonzesheje, ariko kikahaguma. Ugatangura rero gutandukira urwego rw'abavyeyi. Wamara kugira urwego bakabati ngo so yari umushinga ntahe vraiment, so yari umuntu mwiza, nyoko vraiment yari intungane, yari intore, ukabura. Uravyumva, ugaca utangura kuja kuri sogokuru. Bega sogokuru, umviriza ni mwashika kwa sogokuru muzokumigwa ko bose basenga kiranga. Uravyumva?
okay, ugaca winjira rero muri processus ya deliverance kugira ngo babloke ibyo byose byakomotse kuri sogokuru wawe, bakakuderivra uravyumva, baheza kukuderivra ugasanga ca kigeragezo kiracari ngaha, ukazonye mu Kristo yicaye muri eglise yaracanganyikiwe, byose yarabigize, ibyo bavuze byose yarabigize, niyo tuguhamagaye mu masengesho bati eka naco ntakoze jewe, eka byose je naragerageje, ukamera nka wa muhungu aza kuraba Yesu amubaza ngo ni iki gisigaje ko nkora, Yesu akamubwira ngo ukunde, ati ibyo byose narahejeje. Kuko ikigeragezo kigushira ahantu wumva yuko uri unique, urisa mu kungene kikugize n'ivyagushikiye. Ariko nkana kubwire ngo iyo kote ya Satani yuko kwizola akakwereka kari ivyawe wenyene, nico kintu aheza agakoresha mu kugusambura no mu kuguheza, kuko yakumvishije ko ivyagushikiye atawundi muntu vyashikiye. Nuko rero Paulo aravuze ngo nta cabagerageje, nta cabashitseko atari ic'abantu. Hello, allo, haleluya, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hari n'igihe usanga bamwe ivyabashikiye birenze kure y'ivyagushikiye wewe. Hari igihe ugenda kwa muganga wumva ubabara ahantu, sivyo, ukagenda uremvye. Hariho abantu baremba, hariho abantu bazi kugwara vraiment. Burya hari kategori y'abantu bihagarara kiyo bagwaye, ariko hariho n'abandi bantu iyo bagwaye naho ko baragakomere isi yose irahagarara, mukamenya ko hari ibintu vyabaye. Rero bene abo bantu bakunda kuremba cyane, iyo mushikanye kwa muganga akaza abonye baje basunika ku ntuzenya kuri ka gatanda, basunika bazanye umuntu atera ajugumbira agera zowe wamunatange kwiyegeranya akavuga ati shaje ivyo ari byo byose nimuhere kurujya ahanye, ahubwo banagutebejwe akavuga ati wazeje kintu kimwe reka dutahe, abaguherekeje ati nimuze dutahe. Kubera iki? Kuko iyo ubonye ikibazo uravyumva, iyo ubonye ikigeragezo ca mugenzi wawe rimwe kiruta icawe, utahura kumenya yuko ico ufise waruzi ko aramananiza gicika gito, kuko ubonye ibirushije ivyawe kuba mananiza. Nta cabagerageje atari ic'abantu bo bamwe. Ivyo wumva umenga ni gitangaza, urabizi vraiment una musi mumbabarire ninanagushoka, ariko ni ijambo ry'Imana. Ndashaka kukwibutsa ngo ivyo uri kuracamo n'abandi barabicamo. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amen. Kenshi igituma Paulo yatwandikiye akatubwirira ijambo nuko ikigeragezo iyo kirimo hama ugashishikara kwa muri uciyumvirako ubu meze nk'umuntu akibundikiye. Sinzi ko murabona inkoko iyo yabundikiye amagi irayashofa ikayakreera ikabaremera temperature ikwiye ikayabundikira kugeza naho ya magi ateba kameneka kavamo imiswi. Rero hari igihe tuba turi mu kigeragezo tukakibundikira, tukagipfukira, tukakibundikira kigateba kikavamo bombe idusambura kuko tugigirira traitement idasanzwe. Rero Paulo mu kuvugira ijambo nta cabagerageje atari ico kwihanganira. C'était une façon yo kudiminiwa impact canke yo gukengera canke yo kugabanya uburemere bw'ikigeragezo ingene uri kuracifatamwo, no kukwibutsa yuko hello, sohoka, va mu gitanda, vyuka, bandanya ubuzima, si wewe wenyene, n'abandi vyarabashikiye, n'abandi bishobora kubashikira, si bidasanzwe, ni ivy'abantu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko hari igihe tuba mu kibazo vema kikadupfuka, kikaduhamba, kikaduheza, tugasigara dusa n'ikibazo cacu. Nico gituma niyo ugiye kwa muganga wari wumva umenga urakomeye ukaja kwigira ka examen gasanzwe general, akakubwira ati wewe turabona ibipimo byawe ari bibi, amakuru mabi baguha
rimwe na rimwe utamenye ingene uyatreta, hariho abantu batangura processus yabo yo gupfa guhera umunsi baronse information. Kuko umwana w'umuntu afise capacité, uravyumva, yo kwakira niyo kubika niyo kubundikira ikibazo kigashikaho ubwaco conyene kikiri mu vyimviro vyawe gitangura kugusambura kikakonona, kuko arico conyene uri kurabona. Paulo rero atubwiye ngo nta cabagerageje atari ic'abantu. Abanyumvise ndashaka kubona amaboko yanyu hejuru. Amen. Yesu ashimwe cyane. Quelque part mw'ishengero, mw'ikartier, mw'isi, ibiriko biragushikira, hariho uwo vyashikiye mu myaka iheze, muriko biragushikira, hariho ubizi, hariho uwabibayemwo. Ndashaka rero kukubwira ngo ntiwemerere ikigeragezo ko kikwizola, ngo kikugira umuntu ari ukwiwe, ari yiharije mu kibazo ciwe. Ariko ndashaka kukwibutsa ngo ico uri kuracamo, ico wahuye ico cose, hariho abandi bantu bagiciye. Arabandanya aravuga rero ku kandi gakurikira, aravuga ngo ariko Imana niyo kwizigirwa, ntizokwemera ko mugeragezwa ibirengeye ibyo mushobora kugira gute kwihanganira. Yesu ashimwe. Imana niyo kwizigirwa. Iri jambo rirakomeye. Paulo avuze ngo Imana niyo kwizigirwa. Turamenyeshejwe yuko ibigeragezo bishobora kudushikira, kandi ibidushikiye ntiturabambere. Ariko iciyumviro kigira kabiri atubariye, atubwire ngo ariko Imana niyo kwizigirwa. En d'autres termes, Bibiliya iratwigisha yuko Imana ata muntu igerageza, ariko Imana iremera ko tugeragezwa. Uyu munsi ndashaka mutahure yuko ibigeragezo vyose atari abadayimoni. Uyu munsi ndagomba kubibutsa yuko kugeragezwa birashika, ni ibintu bishikira abantu. Ariko igikomeye tugomba kumenya muri kino gitondo, Imana niyo kwizigirwa. Iri jambo ngo Imana niyo kwizigirwa, en d'autres termes, ni jambo ridufasha gutahura nimba ndiko ndageragezwa, ariko Imana ikaba yabirekuye, ngomba kudepanda ku bwizigirwa bw'Imana yemeye ko iki kintu ndagicamo. Ariko hari indi information iyi verse duhaye itubwiye ngo Imana niyo kwizigirwa, ntizokwemera ko mugeragezwa ibirengeye ibyo mushobora kwihanganira. Mana, ibi rero Imana yabonye ndiko ndacamo ko nshobora kuvyihanganira. Ndabizi ko muriko murayibaza kwera. Imana ivuze ngo ifise akayungiro. Iyo ikigeragezo kigira kizi wanje, Imana iragishira ku munzani, ikagipima, ikaraba ibiro vyaco, hama ikaraba ibiro vyanje spirituel vyo gushobora kwihangana, nanje ikampima, igapima ikigeragezo, uravyumva? Hama Satani akavuga ati iki kintu ndagomba kugenda kukimuteza. Imana igapermeta yuko kinshikira kuko yabanje kugishira ku munzani, igasanga igipimo c'ikigeragezo kingana n'igipimo canje co gushobora kugisuporta. Barantera amabuye rero no munsi muri kino gitondo. Ivyo uriko uracamwo bikugerageza vyose, Imana ntivyayicitse, Imana ntivyarenganye ngo bishike itabibonye, ariko Imana yarabishize ku munzani, isanga wowe urafise capacité zikwiye zo kuvyihanganira. Iki ni kindi kintu kigomba kukwibutsa ngo ntugomba kwihebura no kurengegwa no kwicurikira, kuko Imana yaragishize ku munzani. Ego kirababaza, ego kirambabaje, ego kiratuma ntaryama, ariko kandi biramfasha kumenya ngo Imana ntizokwemera ko ngeragezwa n'ikindengeye inkomezi. Nimba Imana yaragipimye igasanga no gishobora, singomba kumedita ku kibazo canje, ariko ndagomba kumedita ku gushobora kw'Imana yemeye kwiba ibintu binshikako, kugira ngo niyubakire muri iryo shusho Imana ifitiye ritandukanye n'ishusho iki kibazo kiko kirakreya mu buzima bwanje.
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uno munsi naje ntiteze kumva amen cyane, ariko nza guheza numva amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Ico Imana ije igasanga kirarengeye ugushobora kwanje, ici kivanamwo. Igihe Israeli Imana yari yisohoye ibavanye mu bugaragwa, bagiye gufata inzira ibatwara mu gihugu c'isezerano ya hafi, Imana icirazira abwira Mose ati, Mose ntubacishe muri ijya nzira, genda ubacishe mu nzira y'ikiyaga gitukura. Vuga uti ikiyaga gitukura. Imana iciraha explication Mose, igituma ndakubwiye ngo bacishe hirya nuko iyi nzira wari ugiye gufata irimwo intambara nyinshi, bamwe bozibona bagaca basubira muri Egiputa. Rero ko ntashaka ko basubira muri Egiputa, fata inzira y'ikiyaga gitukura. Ni bande bazi ayo babonye imbere y'ikiyaga gitukura? En d'autres termes, igihe bari imbere y'amazi, Farawo ari inyuma, bibaza ko bari mu kigeragezo kirenze. Waje kutwicira ngaha mu bugaragwa, baradukurikiye, amazi aruzuye, none tubigenza gute? Kuri bo bari mu kigeragezo, ariko kijya kigeragezo bari barimwo nico Imana yari yashwazise ko bacamwo. Hari nico itemeye ko bacamwo, ariko hariho ico yemeye ko babona, ikiyaga gitukura na Farawo inyuma mu mugongo. Igihe barira bakibaza ngo barapfuye, Imana yari yapimye uburemere bw'ikigeragezo barimwo, ibugereranya n'uburemere bw'ico imaze kubereka. Imana iravuga ngo ivyo mutari gushobora kwihanganira namaze kuvyerimina, nabarinze guca muri ya nzira iri bw'intambara kugira ngo ntimusubire inyuma. Ariko aha ndabacishije ivyo muri ko murabona naho bikomeye, vous êtes capable de supporter ça. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tubandanye. Amina. So, ikibazo cyose kikuzako kiza kingana n'ingene nawe wungana. Iyi niyo nkuru nziza numva mfise muri iyi message y'uno munsi muri kino gitondo, no kubarira ikibazo uri kuracamwo, ikibazo waciyemo araheze imyaka, ikibazo umaze igihe uri kuracamwo, ikibazo kikuremereye uno munsi kingana nawe wogishobora. Urakomeye ntiwari ubizi ko ukomeye, warakomejwe ntiwari uzi ko wakomejwe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Amen. Ndagomba kuvuga muri kino gitondo ngo uzobinesha. Urashobora kubinesha ivyo uri kuracamo, urashobora guhangana navyo ivyo uri kuracamo, urashobora kubinesha. Birababaje, biraremereye, birandiza, birambabaza, fine, nibisanzwe kuko ndi umuntu, ndi sensible. Ariko kandi nzobinesha. Nzobinesha kuko byaraciye mu munzane w'Imana, Imana isanga nzobinesha. Haleluya. Sinshaka gutangura kugenda ngo ntangure kuza imbere yanyu nza ndafunga isura kugira mubaze ngo mbega ngo nibiki ko atameze neza muri iyi minsi. Hari abantu babikunda ivyo bintu, ukiteza ibigongwe ugasanga nyine ahantu hose wagiye wahurura umuntu avuga amajambo menshi yotangura ahoze mbongize visage y'umukobwa muri hangana. Uravyumva? Yo nibiki ari mu biki. Hari abantu bakundiye abantu bako bari yenketa kubera abo. Ameze gute? Yo ameze kumenga ntameze bien. Naho ugaca wumva nyene ako ga concern ako ka attention bagushizemo, naho ugaca wumva nyene ako ngenda kugira ngo ivyo ntibigukiza birakwica. Kuko attitude yo kwizera sukwire kurira mu kibazo cacu icyo cyose, ariko inyifato yo kwizera niyo kumenya ngo iki nimba ndiko ndakibamo, ego simeze bien, ariko sinkeneye cyane kwiteza n'ibigongwe, kandi sinkeneye no kwatira hogar zanyu kugira ngo ariko kandi ndabizi yuko abo tugwana uravyumva sabi nyama n'amaraso. Iki kintu kiri spirituel, iyi ni intambara ndimo, iyi ni attack, ubu n'ubugaragwa, iki ni kintu kije kwiyopoza kuri plan y'Imana ku buzima bwanje. Ngomba guhagarara, uravyumva, bwuma. Bwana sifiwe sana. Mutwe enziki swat abantu 190. Haleluya. Siko. Amen.
ukavuga ngo mana kuko ibi bintu wabiretse bikanshikira rero. Ariko ndashaka kubwira ngo ikimfasha no kwibuka ngo mais notre Dieu est fidèle. Numwizigirwa, niyo kwizigirwa. Rero simezura, sindaba uburemere bw'ikigeragezo, ariko ndaba uburemere bw'ubwizigirwa bwiwe, nico ndaba, niyo kwizigirwa. Kubera iki tugeragezwaga abantu b'Imana? Turageragezwa kuko rimwe na rimwe ufise destine nini, urageragezwa. Hamiki nacone turanageragezwa kuko ibigeragezo birakuza karakteri yacu, biraduhingura, Imana irabikoresha. Ariko ngenda kubwire ngo kenshi mu buzima bwacu ikintu nabonye, ibigeragezo vyama bimeze nk'umugisha w'Imana winyegeje mu kigeragezo. Kenshi uzohora ubona yuko ibihe vyawe vy'ibigeragezo vyama bikurikirana n'ibihe vyawe vyo kwishurwa canke vyo kubona Imana canke vyo kubona ibitangaza vy'Imana. Kenshi ikigeragezo kiraza kikatiha attention yawe, ariko ugomba kwiga kukiraba nka kimwe mu binyegejemwo umugisha w'Imana. Hirya y'ikigeragezo hari umugisha, hirya y'ikiyaga gitukura hari kubona Imana yugurura amazi, hirya yo kubona Farao mu mugongo wawe hari kujabuka ikiyaga gitukura ugashika hakurya. Ikigeragezo cama kenshi ari indicateur ya presence y'umugisha, ariko kikaza kimeze nk'ikiwunyegeje, kiri déguisé. N'umugisha déguisé mu kigeragezo. Bwana sifiwe sana. Abariko barageragezwa Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abikorinto ba kabiri igice ca 12 guhera ku murongo w'indwi umurongo w'indwi umunani uw'icenda. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7, 8 et 9. Abikorinto ba kabiri. Abikorinto ba kabiri. Abikorinto ba kabiri igice ca 12 ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'icenda. Ubu ni Pawulo igihe yasenze ari mu kigeragezo. Kandi kugira ngo sintegwe kwishira hejuru birenze urugero, ndabitewe nuko nahishuriwe ibirushiriza kuba ibihambaye, nico catumye mpabwa igisata mu mubiri, intumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi ngo sintegwe kwishira hejuru birenze urugero. Kandi kuri ivyo natakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemwo. Arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ubushobozi bwanje buhishurwa mu ntege nke. Nuko cane cane nzonezerererwa kwirata intege nke zanje, ngo ubushobozi bwa Kristo bugire gute burushirize kuboneka. Yesu ashimwe. Pawulo muramuzi ni umukozi w'Imana. Pawulo muramuzi yatwigishije ibintu byinshi bikomeye. Ariko uyu mugabo ndamukunda kuko afise mu nyandiko ziwe urashobora kubona characteristiques z'umuntu akunda Imana. Pawulo yarakorera Imana hama aragwara. Abantu benshi baravuga ko ari ingwara biboneka ko ari ingwara iri chronique. Uravyumva, bamwe bavuga ko yari afise ikibazo c'amaso, abandi bakavuga yuko yari afise ikibazo ca epilepsy. Hariho n'abavuga ko yari afise izindi ngwara, ariko beaucoup plus intandara n'amaso biboneka ko arico kintu Pawulo yagwaye. Mwibuke ko Pawulo mu gihe ciwe niwe muntu wa mbere yatanguye amashengero menshi, n'umuntu yakoreye Imana. 3/4 za Nouveau Testament mu ma epître ni Pawulo yavyanditse. Pawulo yari umukozi w'Imana adasanzwe. Ariko muri uko gukorera Imana aragwara. Usomye mu gitabo c'Abagalatiya, sinzi ko uyu murongo nawanditse ahantu, Galate. Oh, ntayo nanditse. Galate, attends. Oh. Soit, je ndi Christian. Hano Pawulo yavuze afise infirmité muri Galate, ndibaza ko ari chapitre 6 ni verset canke chapitre 3. Mu Bagalatiya hari ahantu Pawulo asobanura akavuga ingene yari afise ubumuga muri we. Akavuga ngo igihe nari muri mwebwe, nubwo nari mfise infirmité, nubwo nari mfise ubumuga, ntaco nabagoje. 4:13, Galate 4:13, siko? Abagalatiya 4:13, siko? Galate 4:13.
ariko ku murongo ugira intware umwanya ndawuhevye nindawufise wonsomere mama Christian asoma wowe wahatoye Galate 4:13 canke uri muri Yesaya. Aha, ndaguha amarore. Ariko murazi yuko amagara make y'umubiri ariyo yatumye mbabarira ubutumwa bwiza ubwa mbere. Paulo yagiye mu Bagalatiya ariko yaragwaye. Iyi ngwara Paulo yaragwaye biraboneka ko ari ingwara yamubuza rimwe na rimwe gukora. Murabizi ko Paulo yari umuntu ari active, yari umuntu adandaza kandi agakorera n'Imana, ariko kubera ubu bugwayi hari igihe yaja muri konje agahagarika ibintu kuko aremvye canke asinzikajwe n'ingwara, bikamutuma atagira muvuma nyinshi kuko umubiri wiwe uri afebri. Ico gihe rero yandikiye Abagalatiya arababwira ati murabizi yuko ubumuga bw'umubiri nibwo bwatumye ndababwira ubutumwa ijya mbere. Vyumvikana yuko Paulo n'igihe yaragwaye, sinzi ko yari muri hopitale, sinzi ko yaragwariye mu nzu y'umuntu, ariko Paulo naho yaragwaye ntivyamubuza kuvuga ubutumwa. Bamwe rero muri izo ntege nke atafashe ingendo yababwiye ubutumwa bwa mbere, bamwe barakizwa, mu nyuma ishengero riratangura ngaho mu Bagalatiya, ariko si ikintu Paulo yakoze ari mu mamoyen yiwe yose, ariko yabikoze umubiri wiwe uri afebli. Aravuga ati murabizi yuko ukugwara kwanje ariko kwatumye ndababwira ubutumwa bwa mbere. Ndashaka rero mwimagine uyu mukozi w'Imana akomeye ariko aragura ubwami bw'Imana, ariko araja mu bisagara, yatwaye ubutumwa akabutwara mu duce twa Azi, akabutwara mu duce twa Europe. Uravyumva, yikora ku buryo bwiwe, agenda akorera Imana, aragwaye kandi akabona ko ingwara iramufrena muri objectif afise yo gukorera Imana. Muri iyi chapitre twasomye mu Bikorino aravuze ngo narasenze, haleluya, narasenze gatatu, ndavuga ngo Mana nkura mwirihwa. Murumva ko ryari isengesho novuga ni isengesho riri legitime. Igihe uvuga uti Mana nkiza kugira ngo ndagukorere, Mana nkiza kugira ngo nkore ibikorwa vyawe, Mana nkiza kugira ngo mbandanye kugukorera, mfise imigambi myinshi yawe, nkiza. Ariko ngo asenze gatatu Imana yanka kumukiza. Ngo ikintu Imana yamwishuye amaze igihe asenga, sinzi ko yisonzesheje, sinzi ukuntu vyagenze, ngo Imana yaraje amubwira ati Paulo ubuntu bwanje buraguhagije. En d'autres termes, ntukeneye ko ndagukiza ingwara, ahubwo mu gishingo cyo kugukiza ingwara ndagutumiriye kumedita kuri grâce yanje iri ku buzima bwawe. Wibuke yuko ubuntu bwanje kuri wewe buraguhagije malgré que la maladie subsiste. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ku murongo w'indwi Paulo avuga ikintu gikomeye. 2 Corinthiens 12 verset 7. Ngo kugira ngo sinicwe n'ubwibone kubera ukuronka ihishurirwa rikomeye kurusha iry'abandi, yanshize ihwa mu mubiri ari we mu marayika wa Satani kugira ngo ambuze kugwa mu bwibone. Sinzi ko murumva ibi bintu. Paulo muri verset 7 agisenga, Paulo ntatahura, ariko arasaba Imana imukiza ingwara, ariko aravuga Mana nkiza ndagukorere nkuko nawe uri kurasenga. Ariko Imana mu gishingo cyo kumukiza iramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ariko ku murongo w'indwi Paulo aje kwandika iki gitabo yari yamaze kuronka muri Horace yiwe n'Imana, yari yamaze kuronka explication na lo pourquoi yico kigeragezo cari kiri mu buzima bwiwe canke iryoha ryo mu buzima bwiwe. Ngo Imana yashize, yaretse umumarayika wa Satani anshira mwihwa kugira ngo kubera ihishurirwa rinini Paulo yari yarahawe n'Imana. Ku murongo w'indwi Imana yari yamuhaye revelation. Sinzi ko Paulo yari afise orgueil, sinzi ko Paulo yari menacé n'ikintu c'ubwibone, ariko turabona yuko Paulo aratweretse pour la première fois imwe mu mafaiblesse ashobora kuba yari afise yitwa ubwibone.
yari igikoresho cy'Imana, akunda Imana, ariko kandi ubwibone kikaba ikintu kimenasa ubuzima bwiwe, kiri muri karakteri yiwe, kiri ancre indani. Paul aravuga ngo Imana imaze kubona ihishurirwa rinini yamfise, ikabona yuko iryo hishurirwa petetre arusha n'abandi ba apotre, kuko mu Bagalatiya aravuga yuko ivyo yahishuriwe abandi batabihishuriwe kandi ari we wanyuma mu ntumwa. Ariko kandi kubera iryo hishurirwa yari afise, hariho risque na possibilité yuko agenda agwa mu bwibone bivanye nuko azi vyinshi. Ngo nuko Imana iremera ko Satana amurungikira umumarayika amushira ihwa mu buzima kugira ngo ntagwe mu bwibone. So iki kigeragezo Paulo cyo kugwara afise, naho tuvuga ngo ubuntu bw'Imana buramuhagije, ariko turabona yuko kirafise explication igituma Imana yarekuye ico kigerageza ikemera ko kiza mu buzima bwiwe, kuko cagomba kuza kumushira ahantu. Reka nababwire ukuntu Paulo yari ameze. Paulo yari umuntu ari independent. Paulo yari umukozi ari independent, yigenga. Ahantu henshi aravuga ngo ntaco nabagoje, ahantu henshi aravuga ngo nari mfise droit yo kubasaba amashikanwa yanyu, ntayo nigeze ndabasaba, ariko nikoreye ibikorwa byanje n'amaboko yanje kugira ngo uravyumva nkora igikorwa c'ubutumwa bwiza. Biraboneka ko Paulo yari umuntu ari energique. Muribuka agiye kwica ishengero, yari umuntu afise zere, yarasaba amakete ngo nimumpenje kwica abakristo. Yari umuntu ubona ko ari très actif, kandi ukabona umuntu ari independent financièrement, ari independent, ibintu byose arabikora, ntarinda kudependa ku bandi. Nuko kuntu yari ameze. Ariko Imana ipermeta ko haba ikigeragezo mu buzima bwiwe, catuma mu minsi yiwe y'ukugwara abantu bagomba kumwitwararika no guprena soin de lui parce qu'il était malade. Imana yarabona ko Paulo ariko arayikorera kandi ariko aragura ubwami bw'Imana, ariko Imana yarabona yuko Paulo muri independence yiwe n'umuntu yikwije, uravyumva, n'umuntu yikwije, kandi Imana ikabona yuko ko kwikwiza kwiwe des fois ari ikintu gituma ari umuntu adepanda ku vyo ashoboye, ku nkomezi ziwe, ku ma initiative yiwe no ku giceri ciwe. Ariko tubonye Paulo agwaye ntitumenye igituma agwaye, ariko tubonye ubuzima bwiwe turabona yuko iyi ngwara, iyo umuntu agwaye adepanda ku bandi. Iyo umuntu agwaye muramubona bamwe mugwaza abantu canke mukagwaza abantu bakuze, muramubona niyo ufise umuvyeyi w'amanyama ingene bagoye kugwaza, kuko ya manyama yose aca asohoka. Mutegezwa kumutamika, honyene gutamikwa vraiment ku muntu w'amanyama vraiment ni humiliation iteye ubwoba. Ako wasama. So Imana yamushize ahantu imuvana muri independence ikamushira muri dependance no ku bandi. Ibi bintu rero Paulo ariko arasenga, ariko asengera muri karakteri yiwe ya independence, ariko Imana iragira amugira ati Paulo, ubuntu bwanje buraguhagishe. Sindagukoresha kuko uri free, sindagukoresha kuko ufise amagara meza, sindagukoresha kubera ujisha amahera ukaronka amafaranga. No muri iyo infirmité, no muri faiblesse yawe ndashobora kugukoresha, ndashobora kukwikorako. Ubwami bwanje burashobora kwaguka naho umeze gutyo. Onya imushira ahantu ho kugira gute, ho kudepanda ku Mana. Muzohora mubibona iyo turi mu bigeragezo, hari igihe bidusaba kwiga ibintu bishasha tudasanzwe dufise, kuko ikigeragezo kirarimita amakapasite yawe. Kandi ngenda kubwire yuko kenshi ikigeragezo kiradushirira karimba, ugasanga ukikirimwo hari ibintu utemerewe kandi utorohewe wahora worohewemwo. Muri ico gihe biragusaba yuko ubura umuntu mu mpwemu afise flexibility kugira ngo wemerere Imana kwiga ikintu gishasha no gutambukira mu kintu gishasha. Uwo mwanya uri kuriga gutambukira mu kintu gishasha gitandukanye nuko wari usanzwe umeze, ico gihe Imana ibiri kirajusta ibintu muri karakteri yawe, iri kirakubohora ibintu bimwe bimwe bikurimo idakeneye. Kuko naho uri Paulo uri kurakorera Imana, Imana iracakeneye kugutreta no kugukuza no kukubohora. So kenshi iyo twe dukorera Imana rero, iyo tuko turayisenga turayiteroriza, ukavuga ngo Mana ngo nkorere ibi kuko jewe ndiko ndagukorera, nkorere ibi ngo ndagukorere. Tugasenga tuyereka ibikorwa, tugasenga tuyereka ibikorwa. Ariko des fois hari igihe Imana iza ikavuga ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ni wige Paulo kudepanda ku buntu bwanje, ni wige kugirira confiance grâce yanje iri ku buzima bw'iwawe, ni wige kumenya ngo naho ugwaye
ntikimbuza kugukoresha. Aravuga ku murongo w'epfo, aravuga ngo car c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Iyo ndi mu ntege nke nico gihe ubushobozi bw'Imana bugira gute? Bwigaragaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni bande muri mwebwe muzi yuko iyo turi mu kigeragezo arico gihe twegera Imana? Ni bande babizi? Kuko iyo turi ko turageragezwa, ibigeragezo bitwibutsa amarimite yacu, bikatwibutsa aho tudashoboye. Ibigeragezo bitwibutsa yuko turi abantu, kuko hari igihe bishika mu buzima bwawe ibintu byose bikakureyisisa cyangwa ukoroherwa mu bintu ukibagira kuri umuntu. Hariho abantu bakayisisa mu buzima cyangwa ibintu bikakorohera ku buryo iyo ubonye n'umuntu ariko arageragezwa uwakwa kwibaza ko yifitinisha, ngo arigirisha, kuko wewe utaraca mu gihe nk'ico ukaba umuntu ameze nk'uwisenga kandi nk'uwiyemera. Ndaje kubibutsa muri kino kibanza kuri uyu muri kino gitondo yuko iyo turiko turageragezwa, iyo turiko turacishwa mu bigeragezo, ni igihe tumenya ko turi abantu, tukamenya ko turi faible, tukamenya ko dukeneye kudepanda ku Mana, tukamenya guhamagara Imana kugira ngo Imana ize itubere inkomezi mu gihe c'intege nke zacu. Ibigeragezo biratwegereza Imana, kugeragezwa biratwegereza Imana kuko dutahura limite yacu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Nta kintu na kimwe cabagerageje atari ico kwihanganira. Ararangiza kuri umurongo akavuga ngo hamwe n'ivyo yateguye icanzo. Hamwe n'ivyo bigeragezo umazemwe iminsi uri kuracamo, umazemwe imyaka uri kuracamo, ngenda kwibutsa muri kino gitondo ngo Imana yarategekanije icanzo. Hariho voie de sortie. Ntibizokwama bihari, ntibizokwama ari Imana. Kana kajambo madamu yanyigishije iminsi yose kuva kera yavuga ngo ibigeragezo namanzi ko bitabaho, ntivyitwa uhoraho, uhoraho ni wari uhoraho. Ibigeragezo biratangura bikagira aho biherera. Iyo ikigeragezo kivutse ugomba kumenya ko irafise n'umunsi kigomba no guhererako. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kubisemerera tuki cyaratanguye kizohera. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe wiruka muri alimentation ukagura ikintu ukunda, uravyumva washitse muhira ugasanga munsi kuri date ya expiration caraheze. Ndaje kubabwira ngo uravyumva ibigeragezo vyacu birafise date d'expiration, birafise ryari bizobora, birafise ryari bizohagarara, birafise ryari bizopfa, birafise ryari iyo page izoba tourne, birafise umunsi vyatanguriye, birafise n'umunsi bizohererako. Ariko Imana yacu yoyo izokwama ari ibihe bidashira, izokwama ihari. Haleluya. Ngo hamwe n'ivyo narabateguriye icanzo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka kujuragirika wirukanka hirya no hino uja kurondera abantu ngo bagusengere, uja hehe ufata amayira ugenda wirukanka urondera abantu nk'urondera abapfumu, bakakubwira ngo hari ukomeye genda biraba, hari ukomeye genda biraba, hari ukomeye genda biraba. Reka nakubwire ngo kitaragera kugenda nikizogenda. Naho wosengerwa n'akayoya kagasenga ku munsi wa date ya expiration kizogenda. Ariko kandi niwe nasengerwa n'umuntu ajejeta amavuta ariko akagusengera kitarahera ntaho kizoza, kuko nta cabagerageje atari ico kwihanganira. Yesu ashimwe cyane. Rero ko bimeze gutyo, nkeneye gushira amaso yanje kuri option ziri mu Mana. 1 niyo kwizigirwa. 2 yagipimye isanga kirangana nanje nkwiye guhagarara nk'uko kimeze. 3 hamwe n'ivyo azoducira icanzo. Ngomba gukanura nkasenga kugira ngo Imana inyereke icanzo. Icanzo nta na rimwe ari umuryango munini ya winjiramo amakamyo, ariko icanzo kamara akajyango gatoya kataboneka ariko abantu bacamo bagenda hakurya. Haleluya. Imana izoducira icanzo nk'abagomba gucika ku icumu y'ico kigeragezo, ariko kandi mu kubana n'Imana nzoshobora kudetekta iyo canzo iko wapi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero ndaje kubabwira no musi muri kino gitondo ngo bamwe muri mwebwe ibigeragezo murimo ntiharagera ko bihera. Biracahari, ariko kandi
mwibuke yuko naho bikihari ubuntu bw'Imana burabahagije. Haleluya, haleluya. Hariho ubuntu bukwiranye n'ico kigeragezo uriko urabamwo. Yesu ashimwe cyane. Hariho ubuntu bujanye. Reka ndakubwire, nimba ari igihe twiga ku buntu bw'Imana, ni igihe turi mu bigeragezo, ukavuga ngo jenga ibintu ntibyashika, ngo sinzi ko nzobishobora, ngo jenga nzoca nipfira, mumbarize ngo urapfa. Nturapfa, kuko Imana yaragishize ku munzani isanga wewe woshobora kukibamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. So hakugumuhanganye naco, ariko tangura. Paulo ngo yarasenze gatatu. Ndabona ayo masengesho, Mana kuraho ibi bintu mu izina rya Yesu, ndugaje, ndirukanye, ndaboshe, ndategetse, ndaziritse, ndavumye, ndakandagira, byose biravyumva. Reka nakubwira, hari amasengesho ugira Imana ikazorindira umunsi uzohora kugira ivuge. Igize ngo iravuga, ukibaza ko igire kubwire ngo breakthrough, ivuze igace kugira ngo ubuntu bwanje buraguhagije, uraruhishijwe n'ico kibazo ku buryo utakiriye attentionné kuri grâce yanje na providinze kugira ngo igufashe kurengana iyo saison mbi. Kandi iki kigeragezo naho ucirukanka ukiga n'amazina y'abadayimoni ukuntu bitwa kugira ucike umuspecialiste bo kubirukana, nikizogenda, kuko ico kigeragezo kiri en rapport na caractère yawe ndiko ndahindura. Warasenze ngo ndaguhindure, ndiko nkoresha iki kintu mu kuguhindura. Kitaraproduiza ico gikwiye guproduiza muri wewe kizohaguma. Ariko ni waheza kwigishwa naco, haleluya, Yesu ashimwe cyane, nzokugurira umuryango. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki abantu b'Imana, ngenda babwire ngo kimwe mu bibazo bikomeye dufise n'ubwibone. Iyo nkora ibintu byose nkabishobora, iyo ntangura ikintu kikagira gutya, erega hariho abantu twaminiya tukibaza ngo ni Imana kuko telma barahayisisa. Hariho abantu bava mu bwiza baja mu bundi, ugasanga ahagaze ngaho imbere ariko arabwira abantu ngo sinzi nka mwebwe, ngo sinzi Imana musenga, mwareki yanje mva mu bwiza ninjira mu bundi. Ugasanga n'umuvuga butumwa yacitse umuntu yuzuye ubwibone. Rimwe Imana igapermeta yuko yexperimenta échec kugira ngo abantu ntibabonewe, kandi wewe wamenyekane nk'umuntu ari faible, hama Imana imenyekane nk'Imana iri fort. Igihe Paulo yikura kw'inzoka yamukomoye bakibaza ngo agira apfe, bakabona nakize, bamwe baravuze ngo erega ni Imana, bakabona yakize, baravuze ngo erega uyu muntu ngo ni nk'Imana. Hari igihe abantu babona ibyo ushoboye bagahakwa kukwemera, ariko mwibuke ko atana rimwe Imana yategetse canke yaprevoye ko twega abantu batwemera. Twebwe nyankarankata, mucafu, inyongori, udusurira, nico turi. Niyo yonyene ikwiye kugira gute gushigwa hejuru, niyo yonyene yahatari, niyo yonyene ikomeye, niyo yonyene iri parfait, niyo yonyene. Haleluya, haleluya. Twebwe twese turashikirwa n'ivyo gushikira, turababara, turarira, turaba faible, turaruha, turaneshwa, turakora ivyaha, turatsindwa. Imana yamipermeta ko mutumenya nk'abantu kugira ngo yoye gumenyekana nk'Imana. Nico gituma Paulo bitamuteye isoni kwandika ngo kubwo ikibazo c'ubwibone Imana yashimye gushirihwa mu buzima bwanje. Grand apôtre adukonfesa ko afise ubwibone. Kuko yaravuze ngo je me contenterai de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu se manifeste. Paulo le super puissant yamye areyisisa muri byose, akora ibintu byose yigenga. Yakuze arangiza ubuzima bwiwe avuga ngo ubu rero ndyohererwa intege nke zanje kugira ngo ubushobozi bw'Imana bugaragare. Niyakuze avuga CV, niyevoriwe mu gusaza kwiwe yerekana achievement, ico yashoboye gukora. Hari umuvuga butumwa ubaha kuri podium ugasanga umuntu aratanguye ngo naragenze mu bihugu, maze gushika mu bihugu 112, mfise impamya bushobozi muri ibi, nkagira gute,
umviriza Pawulo yaravuze ngo ibyo byose uravyumva nanje yaba byari bikenewe ko ndavyirata nari kuvyirata ndi uwo mu muryango wa Benjamin nize kwa Gamaliyeli ngize ukuntu ariko singibona yuko ivyo ari ivyo kwirata ariko ico yahisemo kwirata nuko yamenye Kristo. Umuntu gangi, umuntu afise accomplissement canke ari accompli canke afise realisation ziteye ubwoba yarageze igihe aranyegeza amaseve yiwe kugira gusa ngo ashire hejuru seve ya Kristo. Ivyo ntubishikako hatari ahantu Imana yashitse ikakwambura wewe. Alo, Yesu ashimwe cyane. Rero shaka mukinde, shaka mwitabure, shaka musimbe. Hariho ibigeragezo muri ko murirukana bitazogenda, ariko harageze kufata attention ukibaza igituma Imana ya permise ko bigushikako, ukarondera kwigishwa n'ivyo uri kuracishwamwo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kugirira neza abizera. Yesu ashimwe cyane. Vyose bikomereza hamwe. Ingwara yawe ikomereza hamwe ikontribua. Ukubura kwawe gukontribua kukugira neza. Ukubura kwawe, inzara yawe n'ubukene uri kurahura nabwo no munsi wohindura ingene ubibona, byose byo contribute kukugirira neza. Kuko byose Imana irashobora kubikoresha ikagukuza. Abazogaruka dimanche muvuge ngo amen. Yo, ariko murabizi twebwe abavuga butuma turafise problem. Kenshi twebwe dushaka kuvugira Imana kugira mwebwe mubona Imana ko ari nziza, tugaca tuyivugira tukavuga ngo bigira bihere no munsi birahera. Ariko iyo Imana turiko turayivugira tukayigira plus sympathique kurusha uko yabidusavye, tuyigira imbeshi, tuyigira Imana ibesha. Kandi iyo bidaciye biba uko wabibwiwe wumva ko ari Imana yaguhemukira. Ariko Imana ikwiye kuvugwa ukwiri, ukwisa, ukwikora, irigwanirira, irihagije. Yesu ashimwe cyane. Aho gupfa umumenye ukuri, hama muri uko kuri ukaharonkera umwidegemvyo, hama muri uko kuri ukahakura ibigwanishwa vyawe wambara mu gihe cawe kibi. Ndashaka kurangiriza kuri Psalm 23. Ni zaburi ya Dawidi twese tuzi twasomye. Psalm 23, verset 4. Aha hantu verset 5 kuma Bibiliya mwe iki kintu canyishe vraiment. Iyi verset yankuyeho. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Somera mu Kirundi nyina wanje. Psalm 23, 5. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekara. Mumfasha tugasubira mu verse 1, 2, 3. Aha. Ndababaza, abategurira ameza hehe? Reka rero iyi verse tuyirabe. Waramaze kubona umuntu bateguriye imeza kwirigara ry'abansi biwe? Muramaze kumubona? Bakagutegurira ibyo kurya byiza, bakagutegurira plan nziza, ariko bagaca bagenda bakabishira hagati y'abansi bawe. Wewe wobijya? Wobijya? Moca muvuga ngo merci ndahaze. Kubera iki? Kuko wibaza yuko babikoreye ko hari akantu bashizemwo, siko? Ariko antegurira ameza mu maso y'abansi banje. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu
iyo Imana igiye kuduhezagira, iyo Imana igiye gutegura table, iyo Imana igiye kutugaburira, iyo Imana igiye kuduha umugisha wayo, iyo Imana igiye kutugirira neza, uwo mwanya nyine igiye kutugirira neza, ihamagara n'abansi bacu bakaza bagakoranira muri ico kibanza cyo kugira neza. Muradugije volume yanje, nabumvise. I don't like it. Thank you. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Can you imagine? Hama Dawidi akavuga iryo jambo. Ntushobora kuvuga iryo jambo utari spirituel. Rega Dawidi ntaho yabisomye. Ariko aravuga kuhoraho, yavuze ngo untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Yani y'abansi banje Imana inzanira umugisha. Ugurura piano. Imana yugurura. Imana iragutumira ku meza igacizana abansi. Uravyumva? Aya isoni y'ibijwe vre. Hewe Jean Paul niyo twako turavugiriza ko igikorana. Ibara ryaguye. Uravyumva? Iyi Imana igomba kudutegurira, haleluya, ameza. Nshaka kuvuga ngo ikigeragezo igihe cyose ugomba kwama ukibona nk'ikikugwanya canke nka hostilité yipresenta imbere yawe mu gihe Imana igiye kuguhezagira, kuko atakigeragezo cyose na kimwe ushobora gucamo kitazokurikirana n'umugisha w'Imana, kitazokurikirana n'umugisha w'Imana. Reka nakubwira ikintu kimwe, abansi bawe ibikugwanya, haleluya, iyo bihari ni sinya yuko hariho n'ameza yateguwe. Iyo hari intambara iri mu buzima bwawe ni sinya yuko hariho n'ayandi meza ugomba kugira ko attention. Rero ça revient à toi gufokaliza ku meza canke kuraba ku bansi. Ni waraba abansi urasara, uratinya kuhinjira, uragenda kwinyegeza. Ariko nimba aho bari ariho hari ameza, ndagomba kuja ku meza, ndagomba kugenda mu vy'Imana yanteguriye, ndagomba kugenda ku meza Imana yanteguriye, ngende gufungura. Yesu ashimwe cyane. Malgré yuko bo bari ngaha, malgré ko ibitugwanya bihari, tuzokwama tuza ku meza y'Imana, kuko igihe biri present nico gihe n'Imana igomba gukora. Igihe ibitugwanya biboneka ni naco gihe Imana parallèlement canke spontanément canke simultanément ni naco gihe table yacu iri ready. Vraiment. Bon appétit. Sasita irageze. Bon appétit. Shengero ry'Imana. Haleluya. Ndabakunda cyane muri beza, ariko ndabashingira intare ndababwira ngo bimwe ntibirahera, ariko hari n'ibibwira bihere, ariko kandi bifise date d'expiration. Ntirengwa ko, uravyumva? Ntirengwa ko. Haleluya. Ariko hamwe n'ivyo azoducira icanzo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinshaka kwifokaliza kubingwanya, shaka kwifokaliza ku meza yateguwe, kuko ibingwanya ntibibura, ariko heureusement ko hari ameza. Mbega abantu bafungura ko bari kugira bagire gute, baronke energy yo kubaho niyo kugwana niyo coexist. Iyo umuntu agira apfe ntafungura, kiretse ari agaplaki we kanyuma arabava ngo araba basaba kanyuma agira gende nyene. Uravyumva? Don't know gituma bagasaba, ariko je me dis yuko injya ntizirife ku muntu agira gende. Ako nimba Imana itegura table abansi banje bahari, ça veut dire yuko imezi Imana yateguye ni indicateur yuko Imana iciteze kombaho. Urugendo rwanje ruracabandanya. Nivyo Imana yakoreye Eliya ariko arahunga Yezebeli, yaramuvyiye ngo vyuko ufungure, Imana iramugaburira ariko arahunga. Yari indicateur na signe yuko ntugiye gupfa, ariko ahubwo fungura ukwicwa n'inzara kurusha uko Yezebeli yokwica, kuko we nagiye no kukwica, ariko inzara yokwica. Kula alafu uendelee. Amen. Tusenge Imana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Uko mudahaguruka, kubera navuze ibigerageza. Ya. Bwana asifiwe sana. Ni vyiza kumenya uko bimeze, kugira ngo tumenye uko duhagarara. Hari abantu benshi ubunya bahevye n'amashengero, hari abantu benshi ubu batakiza ngo nibiki. Ngo je Imana ntayo ndiko ndabona. Ngo Imana dusenga tutabona.
ngo Imana ngo duhamagara ngo je ngo n'amasengesho ntimusubire kumpamagara. Wowe uri kukanga nde? Uri kukanga nde kwere? Reka ndakubwire uzogaruka muri 2 ans wakubititse ariko uzogaruka. Kuko ugomba guhita bwicuraba. Ni waraba ku bwansi ntuzokwavansa, ariko ni waraba kuri table tu vas avancer. Muri urugendo rwanje gagakiza sishaka kuraba ivyo mbuze. Hari ibintu Imana yemera ko tubura kugira tudepende kuri mwebwe. Hari ibintu Imana yemera ko tubura kugira ngo turire mubone ko dufise amosozi. Erega burya nta muntu n'umwe ari uwahatari muri mwebwe mwicaye ngaha. Personne. Mwebwe twadukoko navuga kare niko Dawidi yitahuye. Ariko igihe cyose icubahiro n'iciwe, igihe cyose niwe gangi, igihe cyose niwe master, igihe cyose niwe ako mwe muravyumva. Haleluya, haleluya. Hari igihe ushobora kuba uri n'umuntu wanka ko abantu bakugirira ikigongwe, Imana igashira ikibazo, kemera ko ikibazo kiza mu buzima bw'abantu bose bakakumvira ikigongwe, ugashishwa nuko bakumvira ikigongwe. Kuko juste Imana irakeneye gutreta iyo image yawe wubatse n'ingene wibona. Yesu ashimwe cyane. No musi muri kino gitondo ndashaka uhitemo icuraba. Urashobora kuraba abansi ukarengeko, urashobora kuraba ameza naho nyene ukarengeko. Ariko efe y'abansi na efe y'ameza nibisa, kimwe cyose kirisa. C'est à toi de choisir ico ushira kwa amazi carico. Haleluya. Ndashaka uyu munsi uvuga uti Imana ubuntu bwawe, ndashaka kubona ubuntu bwawe, ndashaka ubushobozi. Mu gishingo cy'uko ntagura kwidogera ibintu bidahinduka, ngo bimaze imyaka 5 bidahinduka, ngo tugira gutya, ngo bimaze igere gute. Mes chers amis, Bibiliya ivuga ngo nimukiganyire, nimukidoge, twe nitwidoga, no? Ariko hakoshira energy yanje muri dogage, ngomba gushira energy yanje muri shimage. Kuko iyo ntanguye gushima ntangura kubenefisia grâce y'Imana. Kuko imbere yuko ninjira muri kino kigeragezo, Imana yari yaramaze no guprevoya grâce, ubuntu bujanye n'ivyo ngiye guhura navyo. Imana yari yarabitse mu kabiko kayo package y'ubuntu bwayo bujanye n'ikigeragezo canje. Iyo mbonye ikigeragezo canje mu gitondo rero, ngomba no guca ndondera ubuntu bwanje aho buri, kuko ndabizi ko Imana ataco yemera konzamo itaprevoye n'ingene nzogicamo. Uri imfuvyi, uri umupfakazi, uragwaje, uragize gute? Reka nakubwire ngo quelque part hariho grâce y'Imana. Imana yabwira Abrahamu ngo tanga umwana wawe, Abrahamu akagenda atazi ico agiye gutanga. Imana iravuga ngo ntiwice Isaka, era banakubikiye nyabitsi kimazi nabitsi intama. Imana iraprovidinga intama yitwa ubuntu, kugira ngo Imana ibwire Abrahamu ngo Isaka arabaye épargné à cause de la grâce. La grâce de Dieu nous épargne le pire. Cari kigeragezo, ariko Abraham aba obéissant. Gushika kuri fe y'ikigeragezo, Imana icira providinga ico bita la grâce. Shengera ry'Imana harageze ko experimenta grâce y'Imana. Harageze kugendera muri ubuntu bw'Imana. Aho umenya ngo iki kintu bakubwiye ngo ntacu ushoboye, ukavuga ati ngo ndabizi ko ntagishoboye, ariko nimba ari Imana imbwiye kugikora. Il est celui qui nous rend capable. Niwe akomeza abaregarega, niwe akomeza abagira bahenuke. Haleluya. Niwe asubiza ubuzima ibitagira ubuzima. Ya ndirimbo twaririmbyaga yavuze gute ngo niwe ahamagara ibitariho n'ibiriho. Obedi kuducereza Yosebi bekingi mene mugenda barambare. Niwe atuma
haleluya haleluya utavyumva vraiment nahaguruke basi akwihagurukira gusa kuko hariho grâce ni watuma bikunda ndashaka kuvuga amajambo y'indirimbo uyavuge tutaririmbye hariho abatayizi byose byaremwe nawe byose byaraturemewe byaramuremewe wewe ikindi naco byose bizanwa nawe hama kandi ni watuma bikunda vraiment ndakwizeye ntiwigera unanigwa never ntiyigera ananigwa mubindi ntayuzi uzura ibyapfuye turakeneye kandi abaririmbyi ni uzura ibyapfuye wita aho rero apo kaza wita ibitariho n'ibihari haleluya Yesu ashimwe arahamagara ibitariho akabivuga nk'uko vyexista kandi tutaranabibona haleluya byose byaremwe nawe haleluya Yesu ashimwe cyane muri kino gitondo hari ubuntu bw'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya hari ubuntu bw'Imana ku ishengero ry'Imana hari ubuntu bw'Imana ku bantu b'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya ntukemere ko hari ikintu na kimwe kikurengera ubisengere ubibwire Imana uhamagara Imana Yesu ashimwe cyane ahubwo ndashaka turangirize muri iyi ndirimbo haleluya haleluya dusenga uvuga ngo Mana ubuntu bwawe Mana ubuntu bwawe bunshoboze hari habinjiye muri chômage haleluya ubuntu bw'Imana bugushoboze guca aho hantu gushaka akazi gashasha kazoboneka ariko n'akazi gashasha kataraboneka uracafise impamvu yo guhimbaza Imana no kuyikunda kuko yabiretse birashika ariko kandi birafise aho bizoherera ariko muri iyo periode y'ubugaragwa haleluya azoguha amazi mu bugaragwa azoguha amanu azokugaburira azogukomeza azoguha ubuntu bujanye n'ubugaragwa bwawe uko bumeze haleluya amashi yacu kuri yo Mana oh haleluya byose byaremwe nawe byaraturemewe byose bizanwa nawe nami ni utuma bikunda nakwizeye